ndababwire rero imigambi yaranguwe muri imyaka 5 irangiye. Je barakunda kuma kuvuga imigambi, ndibuka ko no mu matora ya 2010 ni jewe bahaye ngo mvuga imigambi harahanyene kuri kino kibuga. Harubatswe rero ibarabara ry'ikaburimbo ya Bubanza Ndora, ni barabara ryiza cyane ubu rituma umuntu ashika mu Kayanza mu kanya gatoyi, ngira ngo bamwe muramaze kuribona. Harasanuwe n'iri barabara ubu umuntu asigaye acamwo neza ya Muzinda Muyebe, umuntu arengana ngaha mu ruce agiye ku Muyebe. Hamwe rero n'utundi tubarabara twagiye turasanurwa, nkumbure bamwe muhora muca muyo mugiye ku Mushasha, ni barabara rya Nyamabere, ibarabara rya Kabamba, hamwe n'ibarabara rya Rubira. Harubatswe ibiro ku mugwa mukuru w'intara, ibiro bya Buramatari, naho bitaruzura neza ariko n'ibiro biteye igomwe kuko byubatswe mu igorofa. Harubatswe na komisariya y'igipolisi mu ntara ya Bubanza, komisariya inyubakwa nshasha yubatswe. Harubatswe ibiro bya sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza, abo bafise imanza bahora baje hari Bubanza, murabona ko ari nyubakwa yubatswe nayo nyene mu buryo bw'igorofa. Mu gisata cy'amagara y'abantu harubatswe amavuriro 8 atako araronswa n'ibikoresho.